tujanwa nk'abafashwe mpiri nkeneye rero ko muri iki gikorwa abantu bazojanwa nk'abafashwe mpiri. Banywanyi wa Black TV ndabaramukije cyane ndabaha ikaze mu iki kiganiro aho muzoza mwumva byinshi kubijanye na gospel ku baririmbyi bo ngaha mu Burundi kumwe n'abandi bo mu yandi mahanga kugira vy'ukuri mwumve aho muziki mujanye no guhimbaza Imana aho bigeze. Uyu munsi twaba turi kumwe n'umwe musanzwe muzi yitwa Annie Godly asanzwe azwi no kwizina Upendo. Uyu munsi akabaza kutubwira byinshi kubijanye n'igikorwa agiye gutanguza. Ndakuramukije ndaguha ikaze. Murakoze cyane ndabaramukije nani. Annie Godly tukuzi ku ndirimbo Upendo, indirimbo yakunzwe cyane na je personnellement nayikunze cyane irahezagira. Ubu naho hari ikintu gishasha numvise ugiye gutanguza kandi igikorwa kidasanzwe nashaka kigira nka introduction. Okay. Hari igikorwa gishasha umwami yateretse ku mutima wanje, ni igikorwa kijanye na worship. Iyo turiko turavuga worship ndakeneye ko abantu tumenya gose worship niki, ikorwa nabande, ikorwa gute. Rero numva ko muri ibi bihe nibyo tuzogenda turaganira ko kanshi dute ko tunanabikore. Hariho igikorwa nise remember and be taken in worship. Mu Kirundi novuga ngo ibuka hama ucu twagwa mu guhimbaza. Biragoye ko umuntu wamubwira ngo himbaza gutyo nyene himbaza gutyo kubwira ati mpimbaza iki habaye iki mfatira kuki kugira ngo mpimbaza. Ivyo byose rero tuzogenda turabiganira impamvu inkomoko yo guhimbaza. Duhimbaza habaye iki, duhimbaza byitwa ko ari guhimbaza kubera iki. Ego ivyo rero byose idonizera ko tuzogenda turabiganira. Ego ahubwo ntituzobiganira kera tubitangurira umunsi nyene kuko nibaza ko twose guhura igikorwa cyamaze gutangura ifore ko abantu baba bamaze kimenya no gitahura fatiye kwiyo novuga ko ari teme canke igikorwa nyezina ko citwa remember and be taken in worship. Bizobiraba cyane abaririmbyi canke ni bande bibyigwa cyane bigirwa umuntu wese yavutse ubwa kabiri kuko guhimbaza si vya bamwe mu bavutse ubwa kabiri. Guhimbaza ni vy'umuntu wese yavutse ubwa kabiri umaze kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Igisigaye ni cakindi Bibiliya itubwira yuko yaturemeye kumuhimbaza, yaturemeye kugira ngo twamamaze ishimwe ryiwe turigaragaze hano kwisi. Rero guhimbaza biraturaba twese abavutse ubwa kabiri. Ni igikorwa ugiye gutanguza biboneye ko ari igikorwa kizogira ico gifashije abantu mu buryo bw'impemu. Nkuko mwabivuze umuntu ashobora kwiyadukiza ngo mbahimbaze mu gihe atazi canke atibutse. Wogerageza kubisigura neza nko ku bantu basanzwe batazi nyene batavutse n'ubwa kabiri tuvuge gutyo bibuka iki Imana yabakoreye. Ego kuko abadukurikirana si bose babizi. Yes. Ivyo kwibuka ni vyinshi. Uretse ko abantu iyo tuvuze ngo ibuka ahita abona ko yo kwibuka kahise kiwe, yo kwibuka ibikorwa kanaka Imana yakoze mu buzima bwiwe. Egome ivyo nivyo muri byinshi bihari byo kwibukwa. Nk'iyo wibutse gusa ko Yesu yaje ku bwawe akagucungura, iriyo irashobora gucika sujet ya louange yawe y'uwo munsi. Iyo wibutse ko hari Imana yakoze mu buzima bwawe, ni ukuvuga kuva muri intervalle y'imyaka kanaka wabayeho gushika n'uyu munsi ukibuka ko wagiye urabona kugira neza kw'Imana, wagiye urabona ikiganza c'Imana mu buzima bwawe, iyo irashobora gucika impamvu yawe yo guhimbaza. Iyo wibutse ko hari ijambo ry'Imana rivuga yuko uri uw'imbere uzokwamura uwo hejuru, iyo irashobora gucika impamvu yo guhimbaza Imana. Iyo wibutse ko ijambo ry'Imana rikubwira ko mu mishishago ya Yesu Kristo wakiza ingwara zose, iyo irashobora gucika urufatiro rwawe rwo guhimbaza umunsi, rwo guhimbaza Imana. Rero iyo ndiko ndavuga ngo remember, hari ibintu byinshi umuntu ashobora gufatira ko kugira ngo ahimbaze. Jewe sinkunda kwankokaje umuntu ngo fata microphone
juste uhimbaze gusa uririmbe gusa guhimbaza dalovide ni ukuri byozana amaresita makeya ndabyita ko ari uguhimbaza dalovide kubera ko uba uhagaze mu kirere nta hantu uhagaze mugabo umuntu ahagaze ku kintu kanaka yibuka ku kintu kanaka azi ku mana kuri sije kanaka azinanyemwo n'imana yiwe ahantu ijambo ahagaze ko ririko rira flowinga indani mu mutima wiwe no sema ko bigirira ikimazi we bigirira ikimazi n'abariko baramwumva rero ni go rufatiro rw'iki gikorwa tugiye gutangura cha remember and be taken in worship. Ntabaciriyemwo umuntu yumvise guhimbaza twanavuze ko ari mu buryo bushasha donc si vya bindi bamenyere mu isengero hariho umwanya wa worship wo guhimbaza umwanya w'ijambo umwanya wiki ariko ubu twavyise igikorwa gishasha donc hariho uburyo bushasha ugiye kubikoramwo ubwo buryo umuntu yabisigura gute icambere nohera ko nuko abantu barakwiye kumenya yuko guhimbaza ntitubikora dimanche tugiye gusenga non plus ntitubikora na mardi tugiye gusenga canke genre mu ma conférence mu ma concert oya guhimbaza ni igikorwa cya buri munsi ndabivuge neza mbere ni igikorwa cya buri mwanya ni nacyo twanaremewe nicyo waremewe ni ukuvuga ngo utari kurahimbaza imisanzwe nturi kurabaho rero kugira ngo tubikore muri right way mu nzira nziza mu buryo bwiza bujanye n'icimana ishaka idushakako ni iki gikorwa tugiye gutangura cyaho umuntu wese azoba ahagaze ku ijambo kanaka agiye kuri podium nk'umu worship leader canke Jean ugiye guhimbaza nyene azoba afise ikintu indani muri we yibutse kiriko antuka ni nka teme yiwe ijanye nuko guhimbaza kwiwe nimba ari kugira neza kw'Imana ni ukuvuga ngo azoba ahagaze aho hana ati Imana kugira neza kwawe vrema kuramagije mu buzima bwanje nimba ari neza y'Imana nimba ari urukundo rw'Imana mu buzima bwiwe imbabazi zayo ni ukuvuga ngo azoba ari ahantu vrema akaryo keza avuga ati jewe uyu munsi narimbuye ku rukundo rw'Imana vrema rwandenze nta n'ikindi nafashwe mpiri njanwa mu guhimbaza hari ijambo Bibiliya itubwira ko tujanwa nk'abafashwe mpiri nkeneye ko muri iki gikorwa abantu bazojanwa nk'abafashwe mpiri mu guhimbaza acibuka gusa icimaniri azoba hejeje gufatwa mpiri ajanwa mu guhimbaza acibuka icimana yakoze mu buzima bwiwe ubwo nyene ibiganza bye bizoba byamaze kuja hejuru just in worship ariko arahimbaza Imana numva rero niyo faso tugiye kubikoramo ahanini umuntu nugusuka umutima wiwe umutima utagaragara ahubwo umutima wuzuye ijambo ry'Imana umutima utuzuye kwiganyira umutima utuzuye kwidodombera Imana bijya nurabikora oya just remember something ibuka ikintu kanaka Imana iba yarakoze mu buzima bwawe Imana ahantu kanaka mwarahuriye nayo ico yiziko hari umuntu usanga akubwira ngo arazi Imana umuza ati uyizi gute Jean akubwira ati je yarancunguye mugabo hari wundi yokubwira idonido personally je ndayizi muri ibi nibi ndayizi mu ijambo ndayizi mu magara yanje ndayizi mu mafinance yanje ndayizi muri famille yanje ndayizi kunuku mu vyigwa vyanje donc mu buryo buri specific ahubwo ati aha nagiye mbona Imana nagiye mbona ijambo ry'Imana ryigaragaza mu buzima bwanje nagiye mbona Imana ikora so mightily mu buzima bwanje ati ndakwereka iki niki iyo hataba Imana vraiment naho mba narashitse ndagutera intege cyane ahubwo ndanagushimira kubw'izina watoye kuko ngo remember and be taken in worship iyo umuntu atibutse atwarwa n'ibintu byinshi kandi iyo umuntu yibuka byinshi kenshi hari igihe anibuka bibi bigatuma batraumatize canke abikindi kintu ariko iyo umuntu yibutse by'ukuri mugafatiye mu buryo bw'impwemo nkuko bivuze nyene ebana arabundi muntu kimwe kindi numva novuga nuko faso yo kwibuka ndiko ndavuga
hariho umuntu ashobora kwibuka nk'akahise kiwe ko katari keza cyane akaca yumva umenga arabaye desi cyangwa umenga ntiko urufatiro rwo guhimbaza Imana. Umugabo nagomba mvuge ko ahubwo ni socre idasanzwe kwibuka ko hari kahise. Ni ukuvuga ngo dans les années dufate 90 cyangwa 80 nari mbayeho wari ubayeho ukuntu kanaka, mugabo kuba wisanze nawe uri ukuri umeze ukumeze cyane umva yo basije ya louange byo guhimbaza Imana ukayitazira haba hari aho Imana yagukuye. Peut-être ushobora no kubona umenga uyu munsi ivyo uri kurashaka ko vyavansa ntiko biravansa uko wabishaka, ahubwo cuhimbaza Imana nyene. Peut-être kubw'ijambo rivuga ko utera uja imbere. Ibuka iryo jambo ko ririho ryo gutera uja imbere basi. Nusanga ririho malgré tout naho uri kurabona umenga ntibiriko biravansa ntavyubona biriko bira donc biragenda nkuko washaka. Ko wibutse ko ari ijambo rivuga yuko udahagarikwa, utazibigwa, ko Imana iri mu ruhande rwawe, kutazomara ufise Imana. Reka icicika rero sije ya louange ucutangura guhimbaza Imana hamuzoraba ibica bikurikira mu nyuma. Courage cyane kandi murumva n'umuntu wo kwankuraja kandi n'uwo gutera intege. Niki witeze nka resultat nyuma y'ibi byose? Ama resultat ni menshi gose niteze. Nizera ko Imana yarinze igishira ku mutima wanje nuko yabonye yuko gikenewe kugira ngo gifashe abantu benshi. Ndabizi ko hari abantu benshi peut-être bahora bibikora mu buryo kanaka, mugabo cette fois-ci bazogaruka mu nzira nziza bakabikora mu buryo bwo mu ubwo buryo bwo nabuvuze n'uburyo bwaho ubufisi ikintu indani muri we uhagazeko n'iryo jambo ry'Imana. Ico jambo ry'Imana rikuvuga ko nico hagararako. Rero nditeza ayo mahezita yuko hazoba gufashwa kudasanzwe aba worshipers bagenzi banje, niteze kubabona nyene bariko baraflowinga mu mutima wo guhimbazwa, batwawe muri ugo ruzi bariko barahimbaza data mu mpwemu no mukuri nyene. Yego nditeza amahezita, nditeze ko nzobona intahe nyinshi, nzokumva intahe nyinshi z'abantu bashinga inati twafashijwe, ubu dusigaye tubikora neza, ubu dusigaye duhagaze ukuntu mu guhimbaza, ubu nta kintu kikidutwara ishimwe ryacu, ubu dusigaye duhimbaza tworohewe muri byose. Bon nk'abandi bantu mwari musanzwe mufise ico gikorwa kimwe Jean haba worshipers, ubu unyikiga uko ugiye gutangura wenyene, inyuma urashobora kuzokwifatanya n'abandi canke bo kwituye mwashobora kubandanya canke ego birashoboka, mugabo ico numva gusa no kwankoraje umuntu wese nuko guhimbaza n'umugabane wiwe. Umuntu wese yavutse ubwa kabiri guhimbaza n'umugabane wiwe. Rero situ nka twebwe twamaze kwakira ijambo ry'umuco, ijambo ry'ukuri, tuzi ingene bikorwa. Hariho aba worshipers bagenzi banje, ndabizi ko vuba cyane gishobora gushika kure gose, hama kigafasha benshi bashoboka kugeza aho bumva nyene nabo bo kigira icabo. Kandi abizi yuko sero n'uburongozi bwa Mpwemu Yera tuzogenda turakorana na Mpwemu Yera, azotwereka right way, inzira yo kubandanirizako. Urakoze cyane, tugushimire by'ukuri. Bon tuniteze nyene n'ikikorwa ciza, kandi murumva ko umva uyu munsi yari introduction, ibikurikira muzovyumva mu nyuma canke igikorwa nyezina muzobona ngene kizokorwa, ariko uyu munsi ho kwari kuvuga en general ngene bizoza biragenda bivaye n'ico Imana yashize ku mutima. Tugushimire cyane kandi turi gutera n'intege, kandi turi n'inyuma yawe twiteze guheza giko n'ico Imana yashize ku mutima wawe. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye gose. Bakunzi ba Black TV ndabashimire namwe kubona mwari kumwe natwe. Yari jewe Yvonne Kamariza niko ndakibashikiriza kumwe n'uyu muririmbyi nko mwumvise Annie Godly. Muheza gigwe namwe.